Biga. Hello guys, reka ndabipfuriza ibihe byiza aho muri hose. So none welcome again kuri Twengako TV. Nk'ibisanzwe reka tubashimire kukigora mukomeza kugira no gukurikirana ibikorwa byacu bikomeza guca ku mbuga zigiye zitandukanye. So guys, ubu naho tugiye kuraba ya couple yacu nziza cyane mu muziki ndundi, aho ntarayivuga namwe muca muyibona. Couple nziza yagiye yandika amateka, yagiye itwereka urukundo tutari twizeye mu batari, mbese hasubira no kuba icizere ku batari. So guys, iri rero nikibaye inkuru, nikibaye urukukuru ibaye inkuru, aho byatanguye ari Samedi aho twagenda kubona amafoto azunguruka ku mbuga zigiye zitandukanye za Facebook. Hari foto uboneka ari LinoG afukamiye umukobwa Monia Fleur. Yo guys, chandibo kano karirimbo ntarijenda koringa all night, ntarijenda fukamiri ninja. Mbega LinoG mumumbarize ivyamubaye ko nibiki guys? Ko twabonye muri iyo foto twarabonye aho legend LinoG afukamiye Monia Fleur, mbese azunguruka mu bantu, aho Monia Fleur atari bwabishire ku mugaragaro canke LinoG abishire ku mugaragaro. Ariko uyu munsi vyabaye ku wa gatandatu twabona ayo mafoto agenda agaragara ku mbuga zigiye zitandukanye. Ariko uyu munsi bose babashe kubishira ku mbuga zabo, mbese LinoG yemere amwambika impeta Monia Fleur akanyamuneza ari keshi, nawe yishimye ku rugezo ruhambaye cyane. So guys, rero bana natwe tugende kumenya byinshi bigiye bikurikiranye, tumenye mbe abafana bavyakiriye gute. Reka ndabibutse gukora subscribe, umwe mutarakora subscribe nyimburu rwa mbere ubashe kubona ino video. Turakwibutsa ko ari urubuga rwa Twengako TV, aho tugenda turabira hamwe amakuru y'abastari agiye atandukanye, mbese n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So guys, bana natwe, so turahera rero kuri uno munsi LinoG niho yabasha gupostinga ayo foto agaragaza ariko arambika impete canke yafukamiye Monia Fleur, amusaba ko yo mwambika impete canke amubere umukunzi. Bimwe mu nzira bigaragaza yuko bashobora no gukora mariage canke se ubukwe, mbese bakabana karamata guys. So rero ni kwa gatandatu aho LinoG yambika impeta. So rero ayo mafoto yavugishije abantu benshi ku mbuga zigiye zitandukanye, yaba kuri Facebook yaba kuri Instagram. Ubona bose ko babipostinze LinoG Monia Fleur abuse ndakanyamuneza kageretse ku kandi. So LinoG hari amajambo yabashe gupostinga aherekejwe nizo foto. Yavuze ati she said a big yes. Monia Fleur ni uno musi hamwe n'ubundi buzima bukurikira, ndagukunda. Acashira ko na emoji ya love gatukura guys. Ndazi abantu mukunda gukurikirana imbuga zigiye zitandukanye, amurazi aka MG akurukundo guys. Acakurikizaho rero n'amafoto hamwe n'akandi ka video ubona ariko aramwambika impeta nkuko muza kubibonanga hejuru kuri ekra mu kavideo tubateguriye guys. Komeza mudukubarekerane mubane natwe nubundi. Monia Fleur nawe inyuma yaho LinoG yapostinze avuga ayo majambo, na Monia Fleur yabashe gupostinga nawe nyene ya mafoto nyene ya LinoG, mbese ariko aramwambika impeta ahantu hasukuye heza cyane, ahantu hatukura, harimo tubara dutukura cyane, nyene ubona ari ahantu heza cyane guys. Monia nawe yapostinze nyene ayo mafoto, acashira ko n'ubutumwa bugira ati I am happy, acashiraho n'impeta aka emoji k'impeta. Acaraja muri ubu buzima no mu bukurikira, acashiramwo aka emoji ka love gatukura. Nzosubira kwemera kuba uwawe, nzasubira kuba uwawe, ibyacu birasengeye, acashiraho aka emoji
gatukura k'urukundo guys. Urumva iyi isi nkuru ombarirano nkuko vyari bimeze. Bamwe bavuga ati nkeka ari indirimbo bagire basohore bimwe by'abastari, ariko bose bamaze kuba bayishirako akadomo kandi bose kandi ukabona ko babyishimiye cyane gose. So rero reka tugende kuraba kuri commentaire zimwe za Facebook aho LinoG yapostinze atwumve abafana ico bashikirije, ico bamubwiye LinoG guys. Komeza ubane natwe aho nanone ni kuri Twengako TV urubuga rubaha amakuru agiye atandukanye y'abastare n'ibindi bigiye bitandukanye guys. Hari watanze commentaire twashimye kugira yagize ati none uyu si wa legend wacura ati none ubu si wa legend wacura, acashiraho akamenyetso ko gutangaza. Wewe yaragiye ngaho aratubesha ngo ntituzofukamire, kumbe wewe wariko urabipanga fresh. Waragiye ngaho atubwira ntizofukamire, kumbe wewe ariko arabipanga fresh. Sha ubu legend ndabuhebye, sha ubu legend ndabuhebye. Iyo ni commentaire yabashe kugaragaza umufana akunda LinoG amaze kugaragaza ayo majambo hamwe nayo mafoto. Hakabaho n'ubundi muri undi mufana acangisiye umufanzi ndawe yanditse ati nta legend afukamira ininja. Ayo majambo amwibuke na majambo yatumye LinoG n'indirimbo yaririmbye harimo ayo majambo ariyo legend yatumye LinoG tumumenya ubugira kandi tumumenya mwishusho nziza. So rero yagize ati nta legend afukamira ininja, ashishiraho na foto nyine muri iyo commentaire LinoG aho ubona yari yafukamiye Monia Fleur umukunzi wiwe. Uwundi nabo agira gatatu yagize ati congratulations brothers and sisters, I wish the best year to be together. Happy to your friends and the family for you bro. Urumva neza abantu ubabona neza ko bishimiye ivy'umubano na Monia Fleur mbese na LinoG nkuko bamaze kubigaragaza keshi, yaba mu ndirimbo bagiye babigaragaza mu ndirimbo yabo bafitaniye ya C'est la vie. Urazi ko bagiye babigaragaza n'urukundo rwinshi, yaba mu masho, urazi mu masho ko badatinya guhana amabisu mbese bimwe byagaragaza mbese n'abandi bakavuga ati urukundo n'ugwa vrai. None birabaye impamo, urukundo n'ugwa vrai sana. Umwe wese arishimiye aho bambikanye impeta kuri wa gatandatu. So ubugira kane yavuze ati Felicitation big. Felicitation big. Urumva neza ko uru rukundo bagwishimiye cyane. Ubundi nawe agira gatanu mu commentaire twagiye dusoma z'abafana. Ubundi yavuze ati tusitaye ku majambo mbona ariko aravugwa ngaha n'ivyubu legend. Twe twabonye kuva kera ko wahindutse utakere legend. Vuba ugitorana na Monia Fleur mpaka kuri C'est la vie. Abafana bawe bukuri twakugumyeko utujana aho ushaka, n'ubu ivyo waraye ukoze twaravyemeye cyane. Big congrats to Legend X Monia Fleur. Reka dukeze natwe turangize dukeza uno muryango chance runo rukundo aho Monia Fleur yamaze kubya abigeragaza n'ibyishimo byinshi aho yamaze kwambara impeta oya Legend LinoG. Reka tubabwira ati congratulations urukundo rwiza, mbese mugere no kuyindi ntambwe tubone mwubakanye mwakoze mariage iteye igomwe. Turi tiyari abafana banyu kubashigikira. So guys, reka nabipuriza ibihe byiza nanone ahane kuri Twengako TV. Hasta la vista.